Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iki gitondo ciza, igitondo kidasanzwe, igitondo Imana ateguye ku buzima bwanje, igitondo Imana ateguye ku buzima bwawe. Kaze muri ikiganiro rero ivyo Yesu akora, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'ishingiro rya Hope Church. Hope Church isanzwe ikorera mu Caramagahahe, ni hafi y'uruzi Gikoma, kwibarabara bita iry'amabeni. Ego ndakugenekereje neza, ni urutse bisi, nimba waje na bisi kuruka bisi kuri station Kobil, ni barabara rikurikira. Mukaba rero muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana. Uno musi rero tugomba ko tuyaga, mugabo rero imbere yuko tuvugana byinshi turaza kubaha n'umwanya wo kumva intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ndabibutse rero ko uno musi ari umunsi wa kane, umunsi udasanzwe, umunsi dusengera abantu bose rero bafise imitwaro iyi n'iyindi. Urashobora kufisa umutwaro kuba baje umutwaro ugoye. Imitwaro iri mu buryo bwinshi cyane. Hari igihe usanga ufise umutwaro w'urugo, ugasanga mu rugo rwawe ntibiriko biragenda neza, ugasanga mu rugo rwawe harimo amatati, ugasanga mu rugo rwawe satani yarateye, ugasanga kumbura abana bawe basigaye banywa urumogi, cyangwa ugasanga umugabo wawe yaranywa inzoga cyane, cyangwa umugore ugasanga anywa inzoga cyane, cyangwa ugasanga hari ibintu bitariko biragenda neza mu rugo. Uno munsi turaza kubasengera, nuvuga ko tuza gusenga guhera saa 11 kugeza saa 12 aho mu ishengero rya Hope Church. Turaza gusengera umuntu wese aza kuhashika, tutaravye idini, tutaravye hakomoka, tutaravye hirya no hino. Uno munsi rero n'umunsi w'amasengesho, kandi biba vyiza ko wisonzesha, ko uno munsi n'umunsi wo kwisonzesha. Buri munsi wa kane n'umunsi wacu, umunsi wo kwisonzesha, aho umuntu wese akeneye kubona igitangaza c'Imana aza yisonzesheje, maze igitangaza c'Imana akakibona. Reka tubaye intahe, ariko rero ndakubwire kandi imitwaro yari yose siyo mu rugo gusa. Urashaka kufisa umutwaro w'akazi, ushaka kufisa umutwaro w'ingene udasinzira. Hari abantu usanga taronka gatiro, hari umuntu usanga akangagurika mu ijoro, ugasanga kumbure yamarota bitameze neza, ibi nabiriya ibintu bizitanye bimeze ukuna kuriya, ingorane uko zitwa kose, uko zimeze kose. Uno munsi turaza kubasengera guhera saa 11 kugeza saa 12, so tuko turasenga. N'umwanya w'isaha imwe na Yesu, ni isaha imwe yonyene. Muri yo saha imwe yonyene twama tubona ibitangaza, kandi twama tubona ivy'Imana ikora byiza cyane. Kwa Mungu naho nyene tuzoba tuko turasengera abantu bafise imitwaro. Kwa Mungu tuma tufise amiga abiri, ni kuvuga saa 2:15 niyo dutangura amiga ya mbere. Saa 2:15 niyo dutangura amiga ya mbere. Amiga ya kabiri nayo agatangura saa 4:45. Amiga ya kabiri atangura saa 4:45. Urashaka kuza mu miga ikoroheye saa 2:15 kwa Mungu, ndiko ndavuga kwa Mungu, saa 2:15 uzoze tugusengere, kuko abantu ni benshi cyane byasabye ko tugira amiga abiri. Abantu ni benshi cyane ku buryo kibanza batabikwiye, bica bisaba ko tugira amiga abiri. Amiga ya mbere atangura isaha 2:15 kwa Mungu, isaha 2:15 kwa Mungu nyene, isaha 4:15 tuba dufise amiga agira kabiri, isaha 4:45. Saa 4:45 tuza dutanguye amiga agira kabiri. Ubifate neza, ufata umwanya ukorohera bivana naho uba canke nibindi ushaka kujamo canke n'ahandi ushaka kuja. Uraza ni saa 2:15 amiga ya mbere niho abatanguye. Amiga agira amasaha 2 gusa, hama saa 4:15 tuba duhejeje amiga ya mbere. Nuvuga amiga ya mbere atangura saa 2:15 agahera saa 4:15, nuvuga na amasaha 2 yonyene. Amiga agira kabiri akacitangura isaa 4:45 agahera isaa 6:45, nuvuga na amasaha 2 gusa. Amasaha 2 Yesu aba yagukoreye bikomeye nibihambaye, ukabona ibitangaza vyawe. Reka ndakubwire, igihe Eliya yahamagaye umuriro uraza ku gicaniro, ntiyasavye amasaha 3:20. Oya, yavuze amajambo make cyane. Kaze nawe ku munsi wa Mungu, Yesu nawe agukorera igitangaza. Ariko ndakwibutse ko uno munsi
uno munsi isaha 11 gushika isaha 12 kuva dufata umwanya w'isaha imwe n'umwanya twatazire isaha imwe na Yesu. Turagwaye kaze nawe kugira ngo uze kuza Yesu akugire neza, nawe Yesu akwiteho, nawe Yesu akubohore. Hari ibintu usanga byarazitanye mu buzima, hari ibintu usanga byananiranye mu buzima, ariko kandi Yesu arashobora kukugira neza kandi nawe akagutabara. Reka tuge umwanya w'intahe, ni umwanya wa zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengo rya Hope Church. Sintahe zose oya, ni ntahe zimwe mvuze zimwe bisigura ko atari zose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Hari n'izindi ntahe tudafata, hari n'intahe zindi nyinshi cyane tutarinda gushiramo kuko umwanya tubona ko ari umwanya muto. Turagwaye kaze rero muri umwanya w'intahe, wumve ivyo Yesu ariko arakorera abandi, nawe yo bikugirira nawe yo kugirira neza, nawe yo kugirira neza. Ndakwibutse ko biriko bibera ku ishengero rya Hope Church mu Caramagahaye. Ndaza guha adresse neza, ndaza guha adresse neza kandi ni iroroshe, na ahantu horoshe cyane mu Caramagahaye, aho turi na ahantu horoshe cyane, naho ufata bajaji canke moto canke taxi voiture canke taxi velo ukamubwira ati njana mu Caramagahaye ku ishengero rya Hope Church. Abataximene ubasigaye bahazi, bababwira ati ni kujya amabeni hafi y'uruzi Gikoma, acahamenya kuko haroroshe na ahantu horoshe cyane. Reka ndaguha umwanya kugira ngo wumvirize zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Kije mu izina rya Yesu. Amen. Akabazo, waje muri Hope umeze gute none ubu umeze gute? Ulikuja ndani ya kanisa huko waje? Yewe naje muri Hope, wewe wavugiye ku radio, nari umuntu ndandaza, hama ndahomba byose birahera, biheze ndavuga ati none ubuzima bwanje nzobaho gute? Bigiye kugenda gute n'abana? Kuko ndi mu mafise abana bahungu n'abakobwa babiri. Hama ucuvugira ku radio ati wewe urushe uremerewe, ni muza kuri Yesu arabaruhura. Hama jeje ndavuga ati none ko uyu muntu avuze ngo tugende kuri Yesu araturuhura, no mubona gute? Vuga kuri adresse, amacha fata tagisifero ndayibaza urahazi, tagisifero imbwira ngo ndahazi, njana uzobukoze. Inje nari inkenye by'ukuri amahera yose yaraheze, ubu amahera yaragarutse. Ukuri nta kintu mbuze, nukuri n'abana banje nta nzara barara, nukuri mu mperi yo mana mashi. Amena. Amena. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Ninje muri Hope na telefone mfise atanagahinda mugabo ubu ndafite telefone itari ntoya. Yesu abahezagire. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Anje magaze ngaho shima Imana kuva shika ngaho muri Hope Church. Vrema jewe natanguye nyonga tagisivero. Nanguye nyonga tagisivero nayiko ndondera ikintu bitwa premi. Ndamirigwa nabi, ndababara umuntu datarotse cyandika ngaho muri Hope Church. Maze guhashika ncaniga ukuntu wo kurondera, subira kuri ya tagisivero, ndakora n'umutima mwiza, ndasubira Imana iraheza ganje ndonka premi. Ni kuvuga ubu nivyo banacho manakimena nita atari kinga. Imoto ubu ndagendesha, ubu ngendesha abajaji, imodoka ndagendesha. Nukuri ndashima. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Naje muri Hope Church mfise inzu ari chantier, ubu isa neza irayagayaga amangi ni menshi. Yesu abahezagire. Imana ikiranyugururira imigisha. Yesu abahezagire. Amen. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Nanje abantu benshi barumvise ntahe yanje nkiza muri Hope Church, nari umuntu nava mu Kanyosha n'amaguru, ariko ubu aho ngeze kuri uyu munsi simenya gufata taxi kuva mu Kanyosha gushika ngaha, nkongera nkafata iyindi no gutaha. Kubwize yigisho yagiye aratwigisha nagenda zikurikiza, nza ndabona imigisha myinshi Imana bahezagiye. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aya ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Izi nyigisho zatubereye nziza cyane kubazikurikiranye. Je ndibuka ngishika muri Hope Church, twari ku mashure ku Mutanga aho bita mu Gikungu. Nari mu buzima novuga bubi kabisa bubi. Ndibuka ikindi gihe fata umwanya n'umujya je n'abana n'umugore n'abana tuca kwirirwa kuri eglise
dusaba Imana kugira ngo iduhindurire ubuzima. Hama bivanye n'inyigisho twagiye turonka hari cyabaye. Nari mu buzima nashobora kwambara ishati rimwe ukwezi. Nari mu buzima madame yafize igitenge kimwe kigahera giheze tukabona kuronka ikindi. Nari mu buzima twari mu buzima bwo gukuranya impuzu butabamwe. Twari mu buzima habonetse urubanza tujako ntibyaba byoroshe. Nawe ucuvyumva uceruka mu rubanza mu bantu uca wumva ko bitari byoroshe. Twari mu buzima gufungura cyari kibazo. Mugabo uno munsi nibaza ko tuzinanye uno munsi woza nanjye no mutiza ga costume. Amen. Kandi bisavye ko tujana nanjye no kwambara kandi. Amen. Uno munsi madame woza kumutira gatengeye ukamuha. Amen. Rumva ko inyigisho zatubereye nziza cyane. Nibaza ko niwaziga ukazifata nka nkama hari aho nawe zizokugeza Yesu abahezagira. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe shengero ry'Imana. Amen. Ngira nshime kimwe mu byo Imana yankoreye. Tugisengera mu Kigobe Hope Church itari mu Kirangaha. Byarashika ndibuka imyaka imwe byashika kugira nze gusenga n'umuryango byacangana bikanka bigashika ngahe bakuza gusenga kubera mbuze ingene shika mu Kigobe. Déplacement itike byansaba ibihumbi 2. Ivyo byarashitse ivyo bihumbi 2 biraboneka mu nyuma bikanka. Ariko rero nagira shinga intahe mvuga yuko muri Hope Church twahezagiwe nahahezagiriwe. Pastor avuze yuko urushengero rugira gwimukire mu Carama, naramvuze nti mu mutima none ko byanka mu Kigobe nkabura igihumbi cyo kumanuka ku rushengero n'igihumbi cyo gusubira muhira mu Carama bizokunda ko ikirere kiyongereye. Ariko ubu nagira ndabereke ivyo Imana yakoze. Ubu aho Hope Church yimukiye ngaha itike ndiha ibihumbi 10 birenga. Ariko rero ndashobora kuza gusenga kandi ubu niho nza gusenga. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Hama nanje nkiza ngaha muri Hope hari muri 2017. Icyo gihe nakora akazi ko mu nzu. Mbere kenshi wasanga umenga nkora ijoro n'umurango ko na saa cyangwa saa 7 yaragira ndiko ndakora ijoro. Hama uwo muntu nakorera yaranturubika cyane. Ariko sinifuza kurondera kandi kazi. Maze kuza muri Hope ndahamaze nk'ikiringo cy'amezi 2. Niho mwico gihe naciye mbona uburyo bwo kwikorera ibyanje. Byukuri ubunya nta muntu mvuga ngo aranturubika. Nshatse kuja gukora ndagenda nkakora. Canke naho nshatse nk'ihikonje byose biva muri jewe. Uca wisinyira ikonje. Yego. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndashimwe. Amen. Nanje muri Hope Church nkihashika ubuzima ni bwari bwiza. Nari ngendera ku kamoto sinzi ko mu kazi kitwa Jeho Kuki. Ako kamoto nicarako na madame n'umwana imbere n'ubundi nyuma. Ariko nkabona menga nibyari bihagije. Tuza turiga inyigisho turazifata zitubera inyigisho nziza. Imana iraduhezagira turaronka imodoka. Kubwo twabonye umugisha muri Hope Church ngira ngo imodoka zoba zimaze kunyandikwa ko simwe canke 2 canke 3. Eka mbere mfise n'inzu nziza cyane. Amen. Mba mu bandi sinovuga ngo mba hano hagayitse oya
urumva iteka Imana yampaye kubera aha hantu. Ico gihe wari upanze? Nari mpanze ahantu ngira ngo ndyamye mu gatondo mbyutse nabyuka menga nikoreye abantu bo muri quartier, ariko ubu ndaryama ngira ngo nk'akabebe kubera Yesu ibyizankoreye. Amen amen. Yesu aguhezagire. Yesu nashimwe kandi. Amena. Nukuri nanje ndashima Imana nukuri nkishika muri Hope Church nari umuntu nkenyemerewe nabi cyane. Nari mu buzima sinzi ukuntu babwira abantu b'Imana. Nari umuntu nambara igitenge ngira ndagihawe n'umuntu. Umugabo ntiyarazi kungurira n'agatenge ngo ndakambare. Naye mfise umugabo umva amahera yarose yose yaherera mu nzoga n'akarasiyo kabana sinashobora kukaronka. Muga maze kugera muri ishengero naye narazungurutse mu mashengero menshi cyane narabuze ubutabazi. Muga maze kugera muri ishengero nukuri narabonye nukuri Imana. Ubu mushinga naye wanje aratanka mubona kandi akarasiyo nkakaronka kandi ubu igitenge cy'umugabo ndacyambara kandi ubu ndabayeho neza cyane kandi ubu mperuka kugura parcelle tugiye kubaka nukuri ubu unyandabe nameze neza cyane nuko ndashima Imana. Amena amena. Amen amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Jewe nshitse muri Hope nahasanze inyigisho nziza cyane. Zari inyigisho zituzanira ukwizera. Muri ico gihe umuntu yankoresha ariko misi yose yakwama yankindanza ambwira ati burya we waciriye amashuri hagati ntiwize ivy'imishahara cyangwa ama promotion ushire ku ruhande. Iyo habaye nk'utuntu novuga tw'ingendo barashiramwe abandi mugabo je bambwira ati burya we ntufise diplome ya kaminuza. Ico gihe byarambabaza cyane ariko ico nagira ntomore nuko umwungere yaranyigishije ibyo kwizera no kwihangana. Muri ico gihe navaho ndababwiye ubutumwa bwiza kandi bikabanezera. Muri ico gihe no hace hasubira hagafatwa ingingo zo kuvuga ati wa muntu ahora tubwira ubutumwa bwiza ubu nawe mutamusizemwo ntimuzovaha. Yesu ashimwe cyane. Muri ico gihe ndagishimira Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere cyane ko wafashijwe n'izi ntahe wari kurumviriza. Izi ni zimwe mu ntahe z'Yesu ariko arakora. Si ntahe zose oya, intahe ni nyinshi cyane. Twozishiramo iradiyo urumva nta bindi byosubira gukora bisigura ko tuca tufunya tukagira zikenya kugira ngo ibindi bikorwa by'iradiyo bibandanye. Ariko intahe ni nyinshi cyane, buriya nawe uzoronka intahe kuko nawe Yesu agiye kugirira neza. Ego cyane, Yesu agiye kugirira neza. Uyu munsi ukubera umunsi mwiza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora mu ishengero rya Hope Church. Abantu benshi bariko barabona urukiza, abantu benshi bariko barafashwa, abantu benshi ubuzima buriko burahinduka nkuko muriko muravyumva. Yaje amezi uku none Yesu ariko amukorera igitangaza, ibintu biriko bigenda bihinduka. Harabari bakenye, harabari bameze uku, subira kubisubiramo ni byinshi cyane. None Yesu ariko arabakorera ibitangaza kandi byinshi biriko birahinduka, byinshi biriko biraba bishasha, byinshi biriko biraba nkuko muriko muravyumva. Kandi ntihabuze umuntu uzi wo mu muryango yaje muri Hope Church maze Yesu amugirira neza. Si twebwe tubikora oya, ni Yesu ariko arakora ibitangaza kuri kijya kibanza kuri antene y'Imana. Hajya nyene hitwa kuri antene y'Imana. Hariko hakorerwa ibitangaza nyene aho nyene hitwa kuri antene y'Imana. Aho nyene kuri antene y'Imana ni Imana iko yakorera ibitangaza aho kuri Hope Church. Ndagwaye kaze rero kuri uno munsi Yesu nawe akugirira igitangaza. Mu isaha imwe na Yesu tutangura saa 11 gushika saa 12 z'umuhingamo. Kwa Mungu naho tuzadufise amiga abiri. Twinjira saa 2:15 kumiga ya mbere ni saa 2:15 kugeza isaha 4:15. No kuvuga tugira amasaha abiri yonyene. Amiga agira kabiri agatangura saha 4:45
tugashikana isaha 6:45 n'amasaha 2 yonyene urashobora kuraba umwanya ukorohera kugira ngo nawe bikorohere mu masaha 2 yonyene urashobora gukorerwa igitangaza kandi nawe ugashima Imana nawe ugashinga intahe nawe ukagirirwa neza nawe ukabwira abandi ivyo Yesu ariko arakora erega ntuzokwama wumviriza intahe z'abandi gusa nawe urakeneye gutanga intahe nawe erega nawe wavukiye amezi 9 erega nawe ufise amaraso atukura nk'ayandi erega nawe Yesu yo kugirira neza erega Yesu ntagira nkunzi we upfa gusa gufata intambwe ugashika muri ico kibanza Yesu ariko akorera mu bitangaza ego bigusaba guhaguruka ugashika ahantu reka ndakubwire hari umuntu yaragwaye yararemvye yarameze nabi ntiyashobora no kwinjira hari abandi bantu yarafise abagenzi bane abagenzi baca bamufata bamushira ku nderuzo baramuduza bashitsa aho Yesu yarari baca hejuru ku mabati barakura ko amabati baramururutsa aho Yesu yarari kugira ngo Yesu amugirire neza erega nawe nimba utoshobora kuhashika wose ababoshobora kuhagushitsa bakahagushitsa aho Yesu ariko agirira neza abandi nawe Yesu akugirire neza nawe Yesu akwiteho nawe Yesu akubabare nawe Yesu akugirire neza nkuko ariko agirira neza abandi erega urashobora gukira erega urashobora kubona erega urashobora kuvyara erega urashobora gutambuka erega urashobora kuronka akazi erega urashobora kurongorwa erega urashobora kurongora erega urashobora kugira hahandi erega divorce satani yari yateguye yohagarara erega na zamfu satani yari yateze zirashobora guhagarara erega na vya bindi birashobora guhagarara Yesu akakugirira neza ego cyane ndagwaye kaze rero ku munsi wa Mungu isaha 2:15 ndagwaye kandi kazi kuri uwo munsi wa Mungu nyene isaha 4:45 aho hose tuzogenda tugira amasaha 2 nawe Yesu akugirire neza ariko kandi utibagira ko uno munsi inyuma y'amasaha y'akazi saa 11 abantu bose benshi baba bamaze kuva ku buzi na masaha yoroshe cyane ndagwaye kazi nawe uze kugirirwa neza nawe uze kwitabwaho n'Imana nawe Yesu akugirire neza nkuko yamagirira abandi neza ereka nawe wogirirwa neza ereka nawe wo kwitabwaho n'Imana ego cyane reka rero ndakubwira ikintu reka ndagwa adresse neza na neza wururutse bisi hajya kuri station Kobile kuko bisi zirahari muri ville mugihe uva kure ego ni mugihe uva kure uva mu quartier ya kure canke uva mu ntara ya kure canke handi hantu urashaka gufata bisi muri ville ufashe bisi muri ville bisi zica zihagarara kuri station Kobile niho zikatira niho zigarukira kuri station Kobile imaze gukata ni ku ibarabara rya 11 ucuraba ibarabara rya 12 kuvuga ibarabara rikurikira ego amabarabara ahera hijya mu Kinama aza niho hahera ibarabara rya mbere riza kugeza ku 11 kacikata ukacufata irikurikira rya 12 abandi bagita ibarabara ry'amabeni abandi bakagita ry'imbaho niryo zina ry'ibarabara rya 12 nuko abantu bagita siko gitwa ryo ntiriraronka izina kumurizo hava gitwa ibarabara ryo kuri Hope abandi bahita ngo ni kuba Faraja ni bahita ngo ni kuba Faraja canke abandi bakavuga ngo ni kuri Eglise ego rero umaze gushika ngaho ucubaza ati kuri Eglise canke ibarabara ryo kuri Eglise canke ibarabara ryo ku mabeni canke ibarabara ryo kuba Faraja bahita amazina menshi mugabo iryo ku mabeni ryo rirazwe cyane ati nyereka ibarabara ryo ku mabeni naho utoninda kuvuga ati nyereka ucufata ibarabara nyene rikurikira nkuja kuruzi gikoma canke nkuja kukiraro ca gikoma iryo barabara rikurikira rero naho nyene ni uhagarara uhagaze niho badandariza imbaho bahita kumbaho hari imbaho hari nakantu nyene ahantu badandariza utuntu tandukanye n'utwamwa niki uca uraba muri Carama uravye muri Carama ucubona directement urusengero rurerure ruri muri clôture ama kuri portail ya bleu yanditse ko Hope Church turagwaye kaze rero kuri uno munsi saa 11 canke kuwa Mungu saha 2:15 canke isaha 4:45 turagwaye kaze cyane Yesu azokugirira neza nawe nkuko yamagirira abandi neza ego cyane mugihe ujuragirika canke ukabugira ifisa kandi kabazo kuko urabona nk'ubu ntushaka kumbaza ikibazo ko ntumbona ndi muri studio nawe ko muri muhira canke uri mu modoka canke uri kuragenda canke ntumbona reka ndaguhe nimero za telefone ushaka kubarizako ego abantu benshi barakunze kubipa barumva kubipa rero urumva nawe si kubipa uratelefona ukabaza kandi ntiwandike message kameme baza bakwishure ego protocol aca kwakira ni kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09
0803. Turagwaye kaze rero yaba uno munsi yaba no kwa Mungu. Yesu agohezagire. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero ya Hope Church. Kaze cyane. Yesu akugirire neza, akwiteho, akubabare, akugwanirire, akube hafi ibihe byose byo mu buzima bwawe. Iki gitondo kikubera igitondo ciza, kibi gitondo cyo kuronka amafaranga, ego kibi gitondo cyo kuronka ya nyishu ya ibindi warukeneye. Vuga uti amen. Zuracakira uvuga ati amen. Kibi gitondo cyo kuronka bya bindi warukeneye. Vuga uti amen. Kibi gitondo cyo gushika ku nyishu yawe. Vuga uti amen. Kibi gitondo cyo gushika ku masezerano yawe. Vuga uti amen. Kibi gitondo cyo guharigwa n'Imana. Vuga uti amen. Kibi gitondo cyuko ibintu byawe byose biza kugenda neza. Vuga uti amen. Nihagira ku mugoroba uze gushima Imana, vuga ati asante Yesu, nivyo wakoze byabaye byiza nkuko umukozi w'Imana nyatuye ko mu gatondo, kandi ivyo yanyatuye ko byabaye byo ndabikwatuye ko. Rero Yesu akugire neza, Yesu akube hafi, Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Yesu aguhezagire. Hawezi chochote, lakini mimi leo nimegundua kwamba Yesu ndiye anaweza. Shetani alinidanganya, anambia anaweza. Nilimtumikia siku nyingi, sikuona uwezo wake. Nikachunguza, nikaona kumbe shetani hawezi chochote. Lakini mimi leo nimegundua jamani kwamba Yesu ndiye anaweza. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Mimi niko huru, na nimegundua uwezo wake. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Mimi niko huru, na nimegundua uwezo wake. Geukia Yesu, ugundue utamu wake. Yeye ni mwingi wa rehema, tena ni mwingi wa upendo. Ndugu mpendwa, geukia Yesu, ugundue utamu wake. Yeye ni mwingi wa rehema, tena ni mwingi wa upendo. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Mimi niko huru, na nimegundua uwezo wake. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Mimi niko huru, maana nimegundua uwezo wake. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni, abandi bakahita kumbaho
hafi y'uruzi Gikoma. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.